n'ama bose turabona ko bameze neza cyane agorane bafise n'abazifise mukomeze kuyangana ubundi siniko imeze amakuru yacu tugomba kuyana n'ubundi kuri boss nimero 1 cyangwa 2 sero naho mushira wewe kubgawe twamgarutse ku mugora ku munsi w'ejo tuvuga ivyari vyamugarukanye hariya ku kibuga Spotify Camp no kibuga kimaze imyaka 2 kiriko kirasubigwamwo nyuma yuko ibinyamakuru bimaze ku munsi w'ejo bikoze journée spéciale kuri Messi mu kumwandika k'inkuru nyinshi bashingiye kuba bari bamubonye Spotify Camp no Laporta president w'ino equipe amaze kuva mu gacerere ndetse anakora icitwa kugara imiryango ku mugabo witwa Lionel Andres Messi Kuchitini muranonga by the way grip ntimereye neza abantu baza barumva bitameze neza abanyihanganira cyane abohereza amazi je niko niyereza je ndiko mfata amazi meza cyane nka amazi meza cyane ya fresh water n'amazi kuva muri societe la Sunshine Burundi ariko kandi kurundi ruhande fise akabetelave nanje fise akabetelave ako zera ndiko naheze namu akajido pasi yagashize afise akabetelave oya randuranya nk'imodoka ishaje muzu tumire randuranya nk'imodoka ishaje oya nakanyone je ntitwastaba n'icupa harimize none iyo ririye ku meza wowe ivyo waririyemo bigumizaho oya bro bon on se connaît turazi kunywa cyane yego nani kibazo kandi kirimo ukazonyagiriza ko nywa ntanywa ibiborera nguza nigeze kubona akantu umuntu yanditse ngo imborego zo muri kino gihe zirisanzura ngo namusanze mu ikaniva ariko aririmba ngo hani igaruka rya Lionel Messi muri equipe yitwa FC Barcelona risa nkaho ridakunda nkuko Laporta yamenyesheje ati ubu ni turi mu mwanya wo kwiyumvira mu bintu bidahari tugomba kwiyumvira ibyo dufise iwacu hari n'ibinyamakuru byamaze kwemeza ko umugabo witwa Lionel Messi bidakunda garuka mu equipe yitwa FC Barcelona bwa mbere tubanze tugaruke ku mugabo wazwize yajya Joan Laporta yararamutse aganira na Radio Catalunya cyangwa se kuri micro za Radio Catalunya radio ikomeye cyane hariya mu gisagara ca Catalogne bamaze ati igenda rya Lionel Messi ko Messi yagiye wowe witwa ko amaze gufata uburongozi muri FC Barcelona ko Messi yasohotse nyuma ya saison 2021 sivyo Laporta nawe yari yinjiye hagati muri iyo saison mu kwezi kwa gatatu Vous êtes genda rya Lionel Messi mais écoute malgré les circonstances de départ de Lionel Messi je ne regrette rien le Barça est au-dessus de tout ati nubwo twaciye mu bibazo nyuma yo kurekura Andres Messi bituvyicuza ati Barcelona iri hejuru ya bose ayo n'amajambo yakoreshejwe na ati tutanitaye kuvyari ko birabagiye atandukanye no muri Barcelona indani naco twicuza kuba twararekuye Messi musaza kumenga yari koroje ntiyicuza ko yararekuye Messi bon aho ncambanza nkaza nka mbere yuko tuanza tukaraba ivyari maze igihe bivugwa igaruka giyo n'ibindi probability mbanza nkavuga ati niki gitumye umugabo witwa Laporta avuga ngo sinicuza kuba Barcelona twararekuye Messi akagenda abatari bake nabonye bavuga ngo uyu mugabo yitwa Joan Laporta yiyamamaza bwa mbere yavuga ngo tugomba guprolonga contrat y'umugabo witwa Lionel Messi akagumana natwe nyuma yuko asohotse asezerera abakunzi ba Barcelona kenshi gashoboka kuzomugarukana ariko birangira yiviriye kwa Paris Saint-Germain ajimayama uno munsi ibinyamakuru bimaze igihe naho nyene bivuga byinshi kwigaruka rya Lionel Messi nyuma yuko abatari bake bavuga ngo hari ukudahuza hagati ya Messi na Joan Laporta ni naco gituma yaje kuri Stadio Camp Nou mwibanga aza no mu mwanya bari muri context ya match ku buryo nabo bomenya kari hari bitokunda kwa haza abandi bavuga ati kumbure Messi ariko aritemberera bisanzwe nk'ahantu yabaye ariko kandi Messi nawe yaravuze amajambo akomeye cyane avuga ati sinifuza tout simplement kuzogaruka nje gusezera nk'umukinyi ariko ndifuza kugaruka hari nibindi binzanye ataragaje avuga ati ufashe no majambo ya Messi ubwo ko Chiringwite jo yavuze ko Messi ashobora kugaruka azanywe no kuza gushigikirwa mu bantu bazokwitoza bagwanira uburongozi na Joan Laporta ubwo byo byifashe gute
mugabo jewe reka mbanze mpere aha kuri Laporta avuga ngo ntiyicuza. Kumbura ashobora kuba Laporta yinjiye asanga ikipe iri kiragwana n'uburyo kongera amasezerano Lionel Messi. Mugabo muribuka nakaza haciye zo kugabanya imishahara n'ibindi bigiye bitandukanye bikarangira Messi asohotse. Mugabo nawe akavuga ngo uko nari ndavyifuza siko vyagenze, sinibaza ko n'uburyo nasohotsemwo navyakiriye neza. Laporta we yinjiye asanga ikipe iri muri crise financière kandi n'uno munsi iracari. Mugabo turavye aho Laporta yasanze ikipe iri naho uno munsi ayigejeje yisanze muri context ituma vyanga bikunda agomba gushimangira ino ngingo yo kuvuga ngo Barcelona nta kundi twisanga tugomba gufata decision yo kurekura Messi kuko ibihe turimo nibikitwemerera gutunga Messi financièrement kandi tuvyemeranye n'ivyo. Barcelona aho yari igeze uravye abakinyi yari yarinjije n'abandi bagiye batandukanye kuva Neymar Junior asohoka muri Barcelona nyuma yaho bagasiragoringa bagura abakinyi presque bose bakama flop. Ndavuga guhera kuri Philippe Coutinho ukaza kuri Ousmane Dembele ukaza kwa Antoine Griezmann babaye ama flop kandi binje abakinyi ba star baguzo amafaranga menshi kandi bazohembwa menshi. Ibi vyose biriko biraba ukabona ngo Laporta nubwo yobera bikoresheje nk'iturufu abona ko kongera amasezerano Lionel Messi ari bwiwe mu Barcelona ikeneye nyuma yo gutoga indani yasanze amabanga rimwe na rimwe kumbura atacemere bitagikunda ko Barcelona ibandanye itunga Lionel Messi financièrement barekura Messi aragenda. Uno munsi kuba yabahutse kuvuga ati sindavyicuza agaca avuga ngo le Barça est au-dessus de tout, Barcelona iri hejuru ya byose, bivuze ngo yisanze agomba gufata inongingo cyangwa agomba kuba mu bashimangira inongingo kubw'ineza ya Barcelona financièrement. Rero hano na Jennifer Dikanje umugabo yitwa Joan Laporta kumbura abakunzi ba Barcelona ashobora kuvyakira n'abariko kuba ticuza agaca avuga ati sindavyicuza kubera ko Barcelona iri hejuru ya byose, bivuze ngo yamaze kwisigura hejeje ko ino ningingo yafashwe bivanye nuko Joan Laporta yinjiye agomba kugwana n'uburyo Barcelona izobandanye baho mu bijanye n'ubutunzi. Ico ni kimwe kubganje mbona ko cyotuma Laporta aticuza. Dufate kwigaruka giwe nacyo genda bigendera ko vyose nse nuheza kumva kuno munsi Laporta yoba precipite no kumva ngo ntegezo kugarukana Messi nk'umukinyi mu myaka ibiri heze hose vyagiye birisubiriza nibikunde. Ese kuno munsi Messi ko twariko turabona ibi wabivugwa kuko aracafitana amasezerano na Inter Miami ariko ibiharo biremera ko mukinyi ushobora kumuzana nk'inizanyo kugeza mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu hamakisubira hari abatanguye sezo. Izo nizanyo zuko ziremegwa kuko Yoka yarigeze kwa kumugaba izina rya Thierry Henry aza muri Arsenal. Probablement hari nigiye vyigeze kuba kuri James Frank Lampard kiri yagiye aja kwa Manchester City aja muri Los Angeles Menga akaza kugaruka muri Manchester City. Izi nizayo zirakunda kuba kwera yuko bobo deja nk'ubusezo yaraheze vuga ngo bazosubira gukina mu kwa gatatu. Uze ngo barakunda kukwemeranya umukinya kaza gakina amezi 2-3 iwawe amari yasistanguye akagenda. Mugabo ndiko niyumvira uno munsi nimba Barcelona ari equipe iri kiraraba kure cyane yifuza kuba ka projet long terme igashikira baramini Yamal bakiri bato igashikira aba Toni Fernandes bariko baraduga igashikira aba Casado Pedri Gonzalez na ba Firmino Lopez kuzana Lionel Messi que projet ya Barcelona mu kijanye na projet sportif yo bikeneye Lionel Messi kuko mwibuka iyi periode Messi yozamo mu kwa mbere mu kwa kabiri ver no mu mera yakugera mu kwa gatatu ni ya periode yabageze inkino zikonta gusumba iyi periode twe turimo muri kino gihe igice ca mbere ca saison. Nimba ugomba ukine huitième de finale cyangwa quart de finale ya Champions League les amis, projet sportif yawe irakonta kukumva kuno munsi Messi ari we yoba aje guhiga igikombe mu kibuga gusumba uko gituma Lewandowski kugituma Rafinha ndetse na Yamal nk'uko ino attack yari imeze gusumba kugituma Rashford yamaze kuba mwiza na Ferran Torres. Sportivement ndabona ngo hari ico vyohungabanya abantu kuko ikibuga kirimo Lionel Messi bien sûr yo kumotive ariko kandi uno munsi ndibaza ko mu mikenyuro kubera ko hari ivy'umubiri peut-être hariho les exigences uno munsi umubiri ushobora kutamwemerera bigatuma rimwe na rimwe bipertira ubumenyereza yitwa Dietansuik. Mugabo dufate kuri Messi nawe kuri Messi babaza mugabo skwizi ya Nicolas Tagliafico yaje kuba bivuga aravuga ati sinibaza ko Messi yo kwamvizaje kuja i Barcelona kugira ngo abandanye ameze neza se zizotangure atatakaje ritme kugira ngo azayitegura ikombe cyiza ahubwo ndabibona nk'ibintu biri riske nimbona mu two kwisanga Lionel Messi dukeneye mu gikombe cy'isi muri Argentine ariko no munsi afise akaruhuko ku kwezi kwa 12 ukwa mbere kwa kabiri ni vyiza kabi profita kugira ngo agaruke muri Inter Miami tuze dutangure sezo yitwa ko umubiri wiwe ugize gute utararuhari mu mezi 2-3 ya champion.
Tagliafico bibona nka nk'imwe muri situation zo badiri risk mu gihe Messi yo kuyangaja n'imwe muri equipe zo ku mugabane wa Buraya kubera ko ari ama periode mu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu abari periode bisaba ko umukinyi atanga buri kimwe cyose kandi na hariya kwa Inter Miami ifoko muca mutangura saison neza kugira ngo niburi buri mushe mu bibanza byiza kuko no munsi gikombe bakibuze ukanye. Ariko twemeranye ikintu kimwe, nemera ko jewe yaba Lionel Messi kuneza y'amagara yuko turazi ko umukinya kura niko yegereza la fin de sa carrière, uko yegereza kurangiza carrière yawe niko bisaba rimwe na rimwe kubesa niveau ukinako. Ugarutse Buraya genda bibona nka risk, ariko kandi no kuri Barcelona bivanye n'umwanya izo birimo ni equipe izo bikene stabilité igakoresha beza bayo bari muri projet ya long terme yabo babandi basiragura ngo bavuga ngo twe dushaka iki gikombe 100%. Ni iki kintu jewe mpagaze ku ruhande rw'umugabo yitwa Laporta president wa Barcelona. Lionel Messi arahari ariko si fondateur wa equipe, n'umukinyi mwiza w'ibihe byose kwa Barcelona, ariko ni nkuko na Andres Iniesta ari umukinyi w'igitangaza kwa Barcelona, ni nkuko na Xavi Hernandez ari gitangaza kwa Barcelona. Bon, si ku rugero rwa Messi kuko Messi yabaye umukinyi mwiza afasha muri organisation agatsinda ibyo bitsinda agatanga amasiste, donc Messi ari complet. Mugabo bwa ari complet hatangura Barcelona Messi agakurikira, ni hatangura Messi ngo Barcelona ikurikira. Kandi Laporta nivyo yavuze, kandi nico gituma rero nakubwira ngo ivyo Laporta yavuze jewe ndi d'accord navyo. Muri kino gihe Barcelona yahuye n'ibibazo vyo kugira abakinyi b'abastar itari capable kumentena uwo muvuduko wo kubagumana, baza baragenda barasohoka kamwe kamwe baca bisanga n'ubundi bagifise ya nyota yo gomba gutunga abastar. Hazard yabigarutse ko bagomba gusubiza umugabo witwa Neymar Junior. Iyi crise Barcelona irimo, isohoka rya Neymar Junior ryarayigizemwo uruhara n'imiburiburi bice nka 45 kwijana. Iyi crise Barcelona irimo muri kano kanya kuko nivyo Neymar umugurishije amafaranga menshi kugera ino saha niwe mukinyi wa mbere ku visi bahamaze kugwa amafaranga menshi aja kwa Paris Saint-Germain. Nuko baguze ariko Clovis liberatoire 222 millions. Mugabo mu gusubiriza Neymar waradepanshije prix de 500 arenga vyaranse naco vyakuviriye, kandi abo wadepanshije ko amafaranga uri kusubiriza Neymar Junior apare kubagura amafaranga menshi nayo bahemvye ari menshi wariko winjiza yahe wowe baguhaye iki bivanye n'ivyo kuraba depensako. Ivyo vyose vyari ku ngendo y'umugabo witwa Jose Maria Bartomeu. Mugabo no munsi Joan Laporta yinjiye yasanze Barcelona ikeneye kubakwa, hamekeneye kubakwa nimba Lionel Messi yarasohotse ari reconnaissance n'ivyo Barcelona yamufashije kandi na Barcelona ireconnaissance n'ivyo Messi yayihaye. Mugabo muri kano kanya cihutirwa cobe cyo kwiyumvira kugarukana Lionel Messi canke cyo kwihutirwa cobe cyo kwiyumvira ngo mbega turagaruka kuri regle ya 1 gute, mbega turategura gute abo dufise kuko no munsi Messi si mukinyi wo kubwira ngo tugiye gukina na Inter yadutsinze bitatu ngo tugende turondere bine. Mugabo kandi nawe ni yagaruka aje kwitwa ko yanse kwicara kugira ngo igikombe cy'isi kizogere ameze neza. Birumvikana ko aje azarekera mu mwanya nubwo atsobari wa minota 90 azarekera mu mwanya. Messi uwo mwanya uza guha Messi ese kuri siri uko biza kukorohera ko iza kuba valeur ajoutée ari wa Messi wa undi yo gwigikombe. Reka dufate ko mukirije umwana yitwa ko yari kuduga mu uwo mwanya Messi aciye azamo, uraza kuri kurategura kazoza ka equipe gute sportive. Reka dufate ko Messi agarutse soit utamukinishije ku numero 7 uramukinisha ku numero 10. Ubwo Messi n'imyaka yiwe ariko kandi nkuko azari ko arakivuga none Messi yogaruka ukamubwira ngo ntuzokina. Ariko mugabo kandi Messi wari umusagarutse n'umuntu wo gukina imvonya mukuru eri kira tuma kumbwira ngo ntuzokina ubwiwe physique mu byagaze Messi yokina. Messi agisanga equipe yuzuye kwirakina imeze neza nta kintu kimwe wo magiriza umupira ute. Mugabo namusi uko turona ama irregularité bwa mbere muri Barcelona rimwe namo bakinyi bavunika iki bigasaba ko umukinyi wese yiba ko exploit individuel didebut à la fin. Ivyo turazi ko Messi bwa mbere atabishoboye. Mugabo kandi nimba Messi avuze ati jewe ya meza 3 tumara twicaye abandi bariko barakina namaze kwinja mu mwaka wo gutegura ikombe cy'isi birashobora kunyafekta karinda yemera kuzi Barcelona kene hanakina nayito iminota 90 je nco nagarutse nkavuga ngo nawe yo iminota 30 umuha mu buryo buri régulier kuri chaque match cyaye muri match zitatu ukinye match zitanu muri zitatu kamu iminota 33 uwo mwanya ni wari kuri kurategura Ronny Barg kuko projet sportif à long terme ya Barcelona kene Ronny Barg gusumba Messi. Arajara habaye amezi 2 nta gikombe kuko nawe yo gukarifya muri quart de finale agaca sigata ikinye nikizobuza kuwo gutsinda naho wari kuba umufisi yeah.
mugabo asize deja ari umwana wari guha wa mwanya utamuhaye kandi we muzomara na sezo. ni iki kintu rero ndiko ndakubwira niba Messi yogaruka akigera muri equipe kuko Messi agarutse n'ubundi mu ntumbero yo gutegura igikombe c'isi kandi mu ntumbero yo gutegura igikombe c'isi nimba Messi yobaje atarokwituma mwamukore yaraje kubera ari umwana mwareze mugabo nubwo ari umwana mwareze agomba kugumana forme zimwemerera kuzogera mu mwaka uza agishobora gutera umupira agafashanya na Argentine kurondera igikombe c'isi kigira gatatu kabiri kuri we mugabo aje muri no nzira rero mugabo aje muri no nzira guprofita Barcelona mu huwo mwanya gusumba ivyo Barcelona nta kintu kimwe giprofita kuri Messi izo service zitanga jya rega seza cha sigigeze ahacu uno munsi wanashaka hazana aho bagomba bakayimarana ariko mugabo kandi izo Messi Jack wazombaza Messi agazi Barcelona nta service nimwe yo ha Barcelona uno munsi Barcelona itari amezire yo gutsinda dufate nka Atletico Madrid muri 8e de finale ya Ligue des Champions yo chitsinda kwera ifise Messi uno munsi ikibazo jengira ni kimwe Messi turamuzi kuvuga ngo tumwe respect yiwe kuvuga ngo nta service Messi yo ha Barcelona abantu babonye Messi yo muri 2020 i Copa America batwaye hari muri 2024 ya Messi asigaye akina igikombe akava atari meilleur joueur atari meilleur passeur atari meilleur buteur ata passe decisive zitatu yatanze ubona ko asigaye abura mu kibuga bikaye bisanzwe mu bidugire ko tumaze kumva isadwa na Saf Business Company nkuko vyaba